Ndaguhaye ikaze wowe uri kurankurikirana muri kino kiganiro ndi Asher Niyonizigiye. Ni ca kiganiro nyene itara ndabandanya mvuga ku kibazo canke kwijambo rivuga ngo nk'abakristo nk'abizera birakenewe yuko tubaho dufise ubumenyi budufasha gusigura ivyo twizera. Iyo hagize utubaza ikibazo canke iyo duhuye n'umuntu atabizi abifata nabi, kuko nizera yuko umuntu wese yakijijwe akaba muri ubu buzima bwo kwizera, gukwemera, akabona icari co gukizwa, nizera ko adatahura umuntu asuzugura ivyo gukizwa. Iyo umuntu arinze asuzugura ikintu kizima, birerekana ko atakizi, ko atagitahura, canke ko ivyo atahura kuri ico kintu atari vyo. Muri ico gihe aba akeneye uwubirimwo kugira ngo ashobore kumufasha. Nico gituma ntera intege umuntu wese w'umukristo, iyo hadutse ibihari vyo gufata nabi ukwizera kwacu, mbere washaka rimwe na rimwe hakabamo n'amajambo ababaza y'ibitutsi, si vyiza gushavura. Si vyiza gushavura kuko bijya vyerekana ko uwo muntu adatahura ivyo ariko aravuga ivyo ari vyo. Nta muntu yahuye n'Imana, Imana ngo imugirire neza, ngo imutabare, abe muri ubu buzima bwo gukizwa, hanyuma ngo yubahuke abivuge nabi. Rero iyo umuntu atazi ibintu nibisanzwe ko abivuga nabi, kuko ntabazi ivyo ariko aravuga. Kandi umuntu nk'uwo ikintu kizomufasha nuko ahura n'ububizi, nuko ahura n'ububirimwo agaheza akamufasha. Ntibikeneye ko munaharira muduza induru, amajwi hejuru. Ibintu nk'ibi bikorwa mu kiganiro. Hanyuma rero kugira ngo ushobore kuganirira umuntu ari mu bihe nk'ivyo, umufashe bishoboke, nuko nawe uba utahura ivyo urimwo, ukaba ushoboye kwishura ibibazo bimwe bimwe uwo muntu ashobora kubaza. Ibisigaye vyo kwizera kwiwe ni igikorwa c'Imana kibera mu mutima wiwe. Twebwe ico dushoboye ni ukubasigurira ivyo turimo ivyo ari vyo. Hanyuma Imana ifatiye ku majambo tuba twababwiye, nayo iramenya ingene ikorana n'imitima yabo. None rero ndaguhaye kaze mbandaniza hahandi nyene. Ikibazo canke ijambo nkiriko ni ijambo ryerekeye aba bantu bavuga ko Imana itabaho, ngo Imana ntibaho. Hariho wavuze ngo yaba yabaho, ngo ibyago ntibiba biri mw'isi. Aho muca mwumva mu bisanzwe ko ari ukudatahura ingene isi imeze kuva Imana yiremye, ingene icaha caje mw'isi, ingene Imana yahisemwo kureka Satani ngo akore. Murabizi no kuri yo uko Imana yamuretse, hariho ibintu Imana ireka atari uko biyinaniye. Bobo bagafata rero yuko kuba hariho ikibi bisigura ko Imana itabaho. Bwa ivyo bintu sivyo. Ariko uyu munsi muri iki kiganiro munyemerere mpindukirire abakristo, mpindukirire ishengero, kuko hariho igihe abantu bafata ivy'Imana nabi babitewe n'ivyo babona mu ishengero, n'ivyo babona ku bakristo. Ugasanga abantu baransa Imana batanayizi kubera babonye inyifato mbi z'umuntu bafata nk'akarorero mu bantu bazi Imana. Inyifato z'abizera Imana zirashobora gutuma abababona bakunda ivy'Imana canke bavyanga. Mbere washaka nibi vyo kuvuga ko Imana itabaho, ibi bintu vy'ubuhakanamana vyiganje mu bihugu vyo mu burengero bw'izuba, birafise imizi imwe imwe mu bintu vyabaye muri kahise k'ishengero. Naho kumbure amakosa akozwe n'ishengero canke n'abantu kanaka baserukira ishengero canke bari mu mashengero atazotuma ukutemera Imana kwacu gusigurika mu maso yayo, ariko ni vyiza yuko abizera babimenya, bakamenya yuko iyo uramutse uvuga ngo jewe ndemera Imana, jewe ndizera Imana, inyifato zawe zirashobora gutuma bakubona batazi Imana bayikunda, bakifuza kumera nkawe, canke naho ivy'Imana bakavyanka, ahubwo bakagwa no muri ibi vyo kuvuga ko Imana itabaho. Munyemerere dukoreshe ijambo riri mu Baroma igice ca 2 umurongo wa 21, 22, 23 na 24. Aho abantu havuga ngo, nuko wewe wigisha abandi, mbega ntiwiyigisha? Wewe wihaniza abiba, weho ntiwiba? Wewe ubabuza gusambana, weho ntusambana?
wewe wanka ibishushanyo vy'ibigirwamana, weho ntiwiba ivyo mu nsengero zavyo, wewe wirata ivyagezwe, mbega ntugayisha Imana kuko ubicumurako. Izina ry'Imana muritukisha mu mahanga, nk'uko handitswe. Acavuga amajambo ari mu isezerano rya kera. Reka tugarukirize hano. Izina ry'Imana muritukisha mu mahanga, muravuga ibintu mukavuga ngo ibi ni ivyaha, ariko mugaca mubibamwo. Babandi mwabibwira bwaca kabiri bakabona nivyo murimo. Murafata amabibiriya mukagenda muyahengetse ngo mugiye gusenga, mugiye mu bikorane, mugiye hehe, kandi murazi hariho ibintu abantu badakijijwe bazi biri muri bibiri. Barazi ko umukirisa atiba, barazi ko umukirisa atabesha, barazi ko umukirisa atarenganya, barazi ko umukirisa atica. Hariho ibintu vyamaze kwinjira mu bwenge bw'abantu biturutse muri bibiriya kubera igikorwa amashengero yakoze iyi myaka yose. Bakakubona uri kuratamba mu bikorane, amakorare hehe, mugabo bwaca kabiri bagasanga muri ya business nyene ukora n'ububandi bwigendera. Bagasanga ha hantu uri umurongozi, intwaro mbi yarashinze imizi, bigaca bituma abantu bazazanirwa kuko baca ubutukishije Imana mu maso yabo. Subiye inyuma kuri ibi vy'ubuhakanamana, naravuze iyo vyavuye muri kahise kiki gice c'isi kiri mu burengerazuba. Ahanini vyaje bifatiye ku gushira umuntu imbere, ubwenge bw'umuntu imbere. Umuntu arashoboye, nta Mana akeneye, buhoro buhoro mbere niyo n'Imana ntibaho. Hanyuma rero kugira ngo ivyo bibe, hadutse abantu bitwa ngo baramurikiwe, les illuminés. Abandi babita ngo n'abantu b'incabwenge bo mu gihe c'ikinjana c'umuco, les philosophes du siècle des lumières. Benshi twarabize muri kahise, abanditsi bakomeye abitwa ba Voltaire, hariho abanyaburayi, hariho abongereza n'abandi. Bari abantu bubashwe cyane kubera ibintu bandika. Hariho ubundi yavuze ngo biriya binjana bise ngo ni ivy'umuco, ati mu by'ukuri vyabaye ibinjana vy'umwijima, kuko nibo bazanye ivyiyumviro bipfuye vyononye isi cyane. Murabona nk'izi ntwaro zabo zo kuza kwiganzira ibindi bihugu kandi gushika n'uyu munsi haracariho ibintu bitera ibibazo. Ukumva ngo aka kazinga akorewe n'akazinga kari muri Afrika ngo kari mu bihugu bigize Ubufaransa. Kibaza Ubufaransa na hariya buri n'aka kazinga kari hano vyahuriye he? Aha sinavuze bimwe vy'intwaro nyene za gikoroni zabiciye bigacika mu myaka iheze. Bijya byose vyavuye ku nyigisho z'aba bagabo nyene bitwa ngo nabo ngo baramurikiwe, bigisha inyigisho z'amacakubiri afatiye ku rukoba, le racisme. Bakavuga ko abirabura ari abantu batagira imishaha muri bo, des êtres sans âme, ngo Imana ntiyofata umushambi ushire mu mubiri w'umuntu asa yirabura. Bakavuga ko abanyafrika atabwenge bukwiye bafise, ko bameze nk'inguge, ko badashobora gutunganya ibihugu vyabo. Ibi vyose vyanditswe n'aba bantu. Nico gituma uwo muntu yavyitereje avuga ati aba bantu naho mwabise ngo ni incabwenge zo mu kinjana c'umuco, ati mu vy'ukuri babaye incabwenge zazanye umwijima mw'isi. Kandi rero igitangaje, iyo uri kurasoma kahise kabo, ivyo vyiyumviro bipfuye bakwiragije mw'isi, ntaho uzopfa ubibonye. Hari ukuntu babinyegeje kugira ngo tubafate nk'abantu b'ibitangaza. Abo nyene nibo bazimije isi. Ariko nabo hariho ibintu bimwe bimwe vyabashikanya aho biyumvira gutyo. Nivyo rero ngiye kuvuga ko, kandi bimwe bimwe muri ivyo vyakomotse mu ishengero. Vyagenze gute? Mu kinjana c'16 mu mwaka w'1517 niho Martino Luteri, wa mupatiri w'umudagi, yasaba ishengero katolika ngo rikosore ibintu we yabona ko ari amakosa. Aho gukosora, ahubwo baciye bamusaba ko yohindura, yovuga ko ivyo bintu vyose yavuze abihevye. Niyo ngendo y'ishengero ico gihe. N'imbere yaho, iyo uje uvuga ibintu bitameze neza, baragutegeka guhagarara ahantu bose bakumva, ukavuga uti nabeshe, ivyo navuze sivyo. Utabikoze bagucira urubanza rwo gupfa. Kuko intwaro y'ishengero yari ifatanye n'intwaro ya politiki. No kuvuga ko ishengero ryari rifise ubushobozi bwo guhana, kujya leta bifise igipolisi, ikagira bucamanza, ikagira n'amabohero. Hanyuma rero
iyo nyifato y'abari barongoye Eklezia Katolika ico gihe icituma aho gukosora ahubwo haca havuka ababitari y'abaprotestanti. Abaprotestanti n'abantu baje biyamiriza ibintu bimwe bimwe vyakorwa mu ishengero ico gihe. Hanyuma ishengero ry'abaprotestanti riba riravutse gutyo. Martino Luther yarazi yuko ari ukwerekana amakosa gusa agaca akosorwa bigaca bihera. Aho vyagiye kononekarira rero ni intambara zadutse mu nyuma zifatiye ku mashengero, bazise les guerres de religion i Burayi cane cane. Ariko naho bazise les guerres de religion sinozita intambara z'amadini koko, kuko ntizaba hagati y'amadini, zaba hagati y'amashengero, abaporoti n'abakatolika hamwe n'imigwi itandukanye y'abaporoti mu bihugu bimwe bimwe. Vyabaye mu kinjana ca 16 na 17. Murumva ko vyahuriranye na vya bihe vyo kunagurwa la renaissance na vya bindi vya humanisme vyo gushira umuntu imbere cyane au centre de la vie. Umuntu vyose byubakiye kuri we, afise ubwenge bw'igitangaza. Ivyo vyiyumviro biriko birakwiragizwa, ishengero naryo ricaritamwo intambara hagati y'abizera. Kubera iki izi ntambara zashobotse? Nibaza ko umuntu atari bwavyumve, ataho yabisomye, arashobora kwibaza ati nyene abakirisu baragwanye. Mbere bashaka ico gihe bagwana intambara imeze amaso mu yandi, imbugita, amacumi, imyami, inkota, gusogota na gucana amazosi, nivyo vyarabaye. Ariko ndabigarukako. Izo ntambara zimwe zahuje abakatolika n'abaporoti b'ico gihe, ahandi naho zigahuza imigwi itandukanye y'abaprotestanti kubera hari ibintu nabo batumvikanako. Ko mu Bufaransa nk'akarorero, ahanini zabaye hagati y'abaprotestanti n'abakatolika. Ubufaransa ca gihugu c'igikatolika cane, hanyuma abarongoye igihugu bakorana cane n'ishengero katolika, bica bituma rero bagerageza gusubiza hasi iyo migwi y'abaporoti, hajamwo no kubica. Vyabaye hagati y'igihe y'umwaka w'igihumbi n'amajana 562 n'umwaka w'igihumbi n'amajana 598. Ariko no mu Burayi hose vyarabaye intambara, bise intambara y'imyaka 30 hagati y'igihumbi n'amajana 618 n'igihumbi n'amajana 648. Harabaye intambara yahuje abakatolika n'abaprotestanti, kandi mu Busuwisi abaprotestanti bari bakurikiye inyigisho z'uwitwa Zwingli. Gutyo. Izi ntambara rero aho igituma zaciye bitabaye vyo guharira gusa kuvyizegwa, no kubera zafatanye ukwemera na politiki. Nababariye yuko ishengero ryari rifatanye n'intwaro y'igihugu, naho abaporoti babaye benshi bakagwira bakagira inguvu, byaca bijana n'intwaro y'igihugu nyene. Urumva ko bica bijana muri vya byo gusekana kw'ibihugu, ibihugu navyo bisekanye n'intambara. Bavuga yuko hapfuye abantu bari hagati y'imiliyoni 7 n'imiliyoni 14. Hanyuma haca haduka rero ibihugu bivanganye ukwizera na politiki. Inkurikizi rero ibintu vyagize ni ukwinuba ukwizera Kristo cyane cyane mu bantu b'incabwenge, kuko bavuga bati iyo mana ituma abantu bicana, ubwo iyo mana niyo. Bibandanije kuko vyamaze n'igihe kirekire, ikibazo cagezeho kivuga kiti ubwo iyo mana irabaho. Ubwo si ibintu biyumviriye kugira ngo kumbure bashobore kwiganzira ibihugu, kuko murumva ko ivyo kwizera n'ivya politiki vyaba bifatanye. Iyindi inkurikizi yabaye mbi ni ugutandukanya ukwemera, ukwizera n'intwaro y'igihugu, bakamwe bita la laïcisation de la société. Bakavuga bati bwa bundi ni bibi cyane iyo ukwizera na politike bifatanye, bishobora kuvamo intambara z'agatera soni. Gusa ngaha naho bamwe muri abo bahinga bafatiye kuri izo ntambara mu kuvuga ko Imana itabaho, hariho ikosa naho nyene, kuko iyo umuntu yiyitirira Imana canke yitirirwa Imana akoze amakosa, si Imana ibikoze amakosa. Nico gituma umuntu adakwiye guca afatira kuri ivyo vyakozwe n'uwo muntu kugira ngo ace yanka n'Imana, kuko imbere y'Imana hariho urubanza umuntu wese azojamwo, kandi urwo rubanza umuntu ni ku gatwe kiwe, ni kubera iki wafashe ingingo iyi n'iyi. Iyo rero witwaje uwundi, hazoba hariho uwundi nawe yabibonye mugabo we yizeye, bica bigora rero ingene usigura ko kuba hariho abakirisu bagwanye
bisigura yuko Imana itabaho. Iyo ngingo ubufashe siyo. Ariko ngaruka aho nahereye mbere washaka dutera turangiza. Inyifato abizera Imana bagira iragira ingaruka kuba babona. Yesu yavuze ngo ibitsitaza ntibizobura kuza, ariko umuntu azobizana aragowe. Nimba wizera Imana, nashakira ijambo uzuryamane mu bwenge bwawe. Zirya nyifato ugira imbere y'abatizera, mbere washaka n'imbere y'abizera, wiyubare ntizibabere igitsitaza. Kuko nihagira umuntu atakaza ubugingo bwiwe akanka ivy'Imana kubera inyifato zawe, naho uwo muntu azobibaza ku gatwe kiwe, nawe we hariho urubanza ruvuga ngo ni kubera iki wazanye ibitsitaza imbere y'abantu banje. Iyo twakiriye agakiza, Imana iba yifuza yuko ingeso zacu zikwega abandi bakumva barakunze ivy'Imana, gutyo ivuga butumwa rikoroha. Iyo tutabigenjeje gutyo, ingeso zacu zikaba mbi, zituma imitima y'abantu ikomantara ivy'Imana bavyanka, gutyo n'ivuga butumwa rigaca rigorana. Rero muvyumve uko ducira urubanza abo bantu bo muri ivyo binjana kuri izo nyifato bakoze, twibuke ko natwe uyu munsi ari twe turi mu gishingo cabo. None inyifato zawe zimeze gute? Ubona zituma batazi Imana bayikunda canke zituma bayanga? Ndagukengurukiye ku mwanya wawe wafashe ukabana nanje. Ndizera ko Imana yavuganye nawe, kandi ndagutera intege ngo utsinzwe usabe imbabazi uhindure, maze ivyagufashije ubifashisha abandi. Imana iguhezagire.